ncokoza ubwa mbere na mbere nari numva ashaka guhinduka kubera sinkunda sinzi ko ari defo canke qualité ariko sinkunda kuririmba indirimbo zisa urumva sinkunda kuririmba indirimbo zisa ngo ndirimbe indirimbo ngo isa na zoduga cyangwa indirimbo gusa inzoga ni baby umva nari numva nkene akandi kantu nyene gatambika mugabo karimwo urukundo urumva nkora indirimbo zitandukanye kubera ndirimbira abantu batandukanye cyane cyane imwe nabigeme cyane yes sir kubera umuntu wabo aha na makuru nabifise ufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore gutegura style zo kwambara kuri stage turahanahana ivyiyumviro muri team kubera nyimba nandika indirimbo nziza nshobora kumenya gupanga n'impuzu nziza ngo menye ngo ndazipange gutyo kwambara umupira uri ku ifoto ya Sati ubundi akambara iri ku na Fizzo ni bwa bumwe ni gwa rukundo canke bimeze gute muri rusange nuko bimeze rero turabibashimira n'ubu urumva twe turiko turakora ntawe reka gushimira bakuru bacu kubona baravyifashemwe neza n'ubu bakiriko baracabikora n'abatuye bakagiramwo yego rero ni muri bwa bumwe tugiye hamwe birashoboka kubera ko tutagiye hamwe kabisa bizotugora Yes bakunze open mic. My name is Patrick. Tukumwe n'umuririmbyi bita Double J OnceAgain. Ndakora ngije Double. Yes, ndabara mukije bakunze open mic. Open mic. Umeze neza. Umeze fresh nawe ni sawa tu. Indirimbo cokoza. Yego. Uyibona gute muri no miss? Cokoza ni indirimbo nanje bwanje mparaye. Ndayikunda cyane. Ndibaza nabandi barayikunze. Yego. Niyo ndirimbo nabonye no kurikiza muri no mwanya. Naye ibindi vyiza biri imbere. So wareka kuri indimbo yawe hari yacigiye kirekire kubera iki? Nareka kuri indimbo jenyene hacigiye kinini kubera ko nyene nibiryoshe kuguma wikora n'urumwe ibintu byo gukorera hamwe navyo babikenewe nyene muri bwa bumwe ko dukorana n'abaririmbyi bandi yaba bakuru bacu canke batoye bacu kugira nyene dukomeze twagura ino industry. Sivyo none aragafata kawe nabonye kako kara traininga muri Music hamba umupira wa Music ni foto y'uno munsi uri kuri stage a Blast Ambassador uco yibona gute yubonye ry'amafoto mbona ko Imana idakora nk'abantu kubera ko kijya gihe kuri ya foto abantu benshi ntibari bwagirira icizere impano yanje canke ngo bangire icizere nanje ubwanje jewe narumva ko mfise ikintu nshaka gushikiriza abantu ariko byari bigoye cyane kwemeza abantu ko ico kintu gihari rero twaragwanye turasenga dukomeza dukora cyane gushika tugere ngaho no munsi kiyagiye nariko ndahiganwa nk'umuririmbyi bisanzwe mwihiganwa ariko no munsi ndi brand ambassador wihiganwa rero nibazanyene ko n'ubuntu bw'Imana tu no gukora cyane no kudacika intege. Warahiganywe urarenga igitega hasinze aho bagukuriyemo tumuguribuka tu byari bimeze gute muri rusange muri kajya kanya Music kijya gihe dari bishushe cyane kubera harimo abaririmbyi benshi bakomeye ndavuga nka bamatabaro ba Samantha benshi cyane urumva ariko je narabona ati hano hantu naho bitokunda ko mbu wa mbere cyangwa ngo mbu wa gatatu ndonke kurajya amafaranga narabona tuko ariho opportunity ariho connection nyinshi cyane hari muziki naho nahantu hurira n'abantu benshi bari muri industry rero guhura nabo kumenyana nabo guconnectinga cyari ikintu gikenewe cyane kuri jewe no kundi muririmbyi wari we wese kubera yukorera umuziki ruguru ntiba vyoroshe hari ukuntu nyene uri hariya ibintu nyene ntibicamwo cyane rero byari bikenewe nyene ko ninjira muri industry nkamenyana n'abantu nka connectinga nkamenya n'abamenyesha makuru
urumva ku buryo nanje navyo higanwa bitocamwo ejo ndashobora gukora indirimbo yanje nkavuga ati ebana nka telefona nka nkukoresha ikiganiro open mic nkamubwira ati kano karirimbo nta kintu kwere umfasha kweri ibujumbura bakanyumva nanje ko ino ruguru je mbona atakiriko kiravamo rero ivyari vyoroshe je novuga ariko ko nagerageje guprofita izo connection nahawe na Primusic hama mu nyuma ndatanguza carrière yanje carrière solo nene sinari cyo kimwe n'umuntu batazi urumva umva naho avuga naho bumva indirimbo yanje baravuga ni wa mupeti wo muri Primusic urumva rero ni connection ni mu nzira yo kwimenyekanisha kubera inyungu samahera gusa urumva kubera nkajya harimo abaririmbyi benshi nka Primusic y'ubu batashoboye kurengana ariko hari abantu bababonye baravuga ati uyu muntu naho bamukuyemo arabizi kireka ndamurondere ngico ndamufashije rero Primusic ni platform nini ya cyane yo kwidandaza kwiyerekana rero bana kijya gihe ntivyari vyifashe neza ariko vyagenze neza yari experience ikomeye cyane narishimye kuba waragize warashobore kugira kandi bakwe ryo guhamagagwa hajya kandi nibaza ko byahise neza so indirimbo Cokoza harabonetse tu video two turatraininga kidogo muri kumwe mu rukundo na Bad Nice wasati ariko mu ndirimbo imaze gusohoka ntitwamunamo gute nejera nababwiye ngo muri video ngo canke ujya mukobwa no mu video vixen canke navyo nigeze mvuga mwaye mwashwanye ujya gukorana challenge nawe nivyo abantu baguma bavuga ko kinaza ko ari kintu challenge no ikorana n'umuntu wari wese avyumvamwo iyo yakunze indirimbo uravyumva rero twarakoze challenge kubera indirimbo yayikunze itaranasohoka urumva rero ni muri bwa bumwe nyene ni inshuti yanje aransapotinga ndamusapotinga ibindi navyo nibumviriza imiziki ego story yayo kugira wandike Cokoza wabikuye kuki Cokoza ubwa mbere na mbere nari numva shaka guhinduka kubera sinkunda sinzi ko ari defo canke quality ariko sinkunda kuririmba indirimbo zisa urumva sinkunda kuririmba indirimbo zisa ngo ndirimbe indirimbo ngo isa na zoduga cyangwa indirimbo gusa inzoga ni baby umva nari numva nkene akandi kantu nyene gatambika mugabo karimwo urukundo urumva rero niho havuye icyumviro cyo gukora indirimbo Cokoza nayikoreye mu gihugu cy'u Rwanda n'umuhinyanzi witwa Prince Keys muri iyo ndirimbo nariyumvise ko nshaka kuririmbamo n'akantu k'akanyarwanda gakeyi urumva kugira n'abakunzi banje bo mu Rwanda nabo bumve basi n'akajambo na kamwe ku rurimi rwabo narashizemo kandi nakongereza gakeyi kugira nyene n'undi muntu wari wese ari ku isi ashobore basi kumva icyo ndiko ndaririmba icarico yumva ati indirimbo ni y'urukundo uravyumva rero indirimbo yarasohotse ni muyumvirize iri kuri YouTube mushigikire inyuma yiyo hari ibindi byinshi indirimbo ni nyinshi cyane kubera jewe nkora indirimbo zitandukanye kubera ndirimbira abantu batandukanye cyane imwe nabigeme cyane yes sir kubera umuntu wabo na makuru nabifise uri umuntu wabo ugomba byakande sawa urakoze kubimenyesha ufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore gutegura style zo kwambara kuri stage je nibaza ko turahanahana ivyiyumviro muri team kandi no mu styliste wacu akabikorera ko ari abafise idea yiwe cyangwa ari nigiye je mbafise idea tugahanahana ivyiyumviro tukavuga ati ahantu reka twambare gutya canke tubikore gutya urumva ni muri bwa bumwe nyine twaragabuye akazi urumva kubera ciwe nyimba nandika indirimbo nziza nshobora kumenya gupanga n'impuzu nziza ngo menye ngo ndazipange gutya ngo ngiye imbere y'abantu ngende nambaye uko canke tinambare ikintu kiza kuvugisha abantu jewe ubwanje numva siyo domaine yanje ariko
umuntu yitwa K-Mars aratuba hafi tukabifashanyamo ama tukabikora tukagenda neza buke buke nyene ivyiza biri imbere. kwambara umupira uri ku ifoto ya Sat ubundi akambara iri ku na Fizzo ni bwa bumwe ni gwa rukundo canke bimeze gute muri rusange? Ni mu ntumbero yo kwa apprécier ivyo bakoreye umuziki wacu n'ivyo n'icizere bahaye ugwaruka rushasha kubera ko kuri Fizzo na Sat nyene twaratanguye kubona ihinduka mu muziki wacu, turabona ati vya bintu biri seriye company ikomeye nka Bralog irashobora guhamagaza umuririmbyi w'umurundi agakora show akazunguruka Burundi bwose. Rero bajya abagabo baratweretse ko bishoboka, baraturindisha urumva kuko iyo aba bajyanye baracitse intege canke batagwanye cyane kugira umuziki ugume ufise igihagararo, natwe twari kubura aho duhera. Rero baraduhaye aho duhera. Rero hajya yari mu ntumbero yo kwerekana ko twishimira kuba ari bakuru bacu urumva, naho batobidushimira ariko twe twari twumva dukeneye kunezereza imitima yacu kubera naho kwigirisha gute niho kwirengagiza ko new generation bose umva ni nka bose inspiration ni bajya abagabo kubera ko nyine barakoze imiziki myinshi y'amahiti kandi barereka urundi gwaruka ati haguruka dukore birashoboka. Yeti muririmbyi w'umurundi nawe ashobora gukora indirimbo ya danger canke akaronka ama views menshi canke nyine akaboneka urumva. Nuko bimeze rero turabibashimira n'ubu urumva twe turiko turakora ntawe reka gushimira bakuru bacu kubona baravyifashemmo neza n'ubu bakiriko baracabikora n'abatuye bakagiramwo. Yego rero ni muri bwa bumwe tugiye hamwe birashoboka kubera ko tutagiye hamwe kabisa bizotugora. Hariho kuririmba ukiri muto mu quartier ata vision ubifisemwo mu nyuma gatanga gukorera akantu tukavuga bya bintu biri seriye. Ni ijari wabonye ko biri serious umuziki ukiye kugira umwuga? Nyene utanguye kubona bagutumira ahantu hatandukanye bagatangura kunegosia umva uri kuranegosia hari amahera je nagira ko kunegosia nkumva aya mahera kweri baraza kuvyemera rero aho hantu nkaca sanga kumbe je navuze na maki urumva navuga ati kumbe vya bintu biko seriye abantu barabiha agaciro umuntu abishize nk'ubuseriye bwinshi cyo mubesha. Rero iyo sinya twarayibonye ubu turakora turabe nyene ko twotunga imiryango tugateza imbere igihugu nta kidashoboka ikibi no gucika intege kubera abaririmbyi bo mu Burundi barashoboye kandi babikora neza. Ibaze twe dushoboye tudashobojwe abandi barashobojwe mu bindi bihugu bafise abantu benshi basupportinga babasunika. Rero twebwe nta muntu numwe ni bake cyane ugereranije n'ibindi bihugu. Rero natwe turonsa abantu basi bashiramwe n'ukuboko canke bakatwereka ko bari kumwe natwe zoduha intege natwe tugakora deja dukomeye. Iyo support tuyibuze rero tuyironse nico kintu cyonyine tubuze kubera ngaha mu Burundi niho honyine umuririmbyi asohora indirimbo kumva umujournaliste ajejwe promotion ko avuga ngo windirimbo ngo je numva gwitangiye nagira wowe yishikiriza abantu kugira ngo bazije base hama bakayo urayimenyekanisha hama uyikunda kayikunda utayikunze ntayikunze ibitangore gufira hejuru bicaye kubera wowe werekanya aho uhagaze none bizoca bikora abandi ga nshuti yanje we ko ariko kazi ka witwa kuri umupromotere uca wankisha abantu cyangwa ura promoting. Rero je nibaza ko umuziki mwiza Barundi ubu barawumenye. Rero ugwaruka rushasha ariko rakora nyene ntibacika intege babandanye bakora kuko nta muntu ashobora kukubana. Hari indirimbo udashobora
kuzibira ntushobora kuzibira indirimbo iryoshe kubera naho uyizimya iza kuguma igaruka mu mutwe wawe iguma izunguruka urayumva tu urumva rero dusapotinga abaririmbyi bacu tubatera intege uko birabavuna cyane. So ndimbo yitwa Cokoza iri kuri YouTube bogenda bakayiraba bakayijigikira bagakubitaho tujya tuntu twose. Nikaye kajambo bwira abakunzi ba Double J n'abakunzi ba Birimani Boy n'abakunzi ba Indunzi muziki. Abakunzi ba Double J cyambere nambere no kubashimira kubera twavanye kure abantu banshigikiye kuva nkitangura ya foto wavuze urabibona nawe ko nawe yonze imbere yawe byari kukugora kunyizera ngo peti utabiweza kweli urumva rero ndabashimiye cyane ukuntu bampaye icyizere baranshigikira gushika no novuga ko batwereke urukundo nyine batwereke ko bari kumwe natwe ko natwe tuko turabikora ku bwabo kubera twe byitwa ko tuko dukorera igihugu umva umuziki ni ikintu gishika kure cyane urumva rero biraryoshe ko dushika kure dushigikiwe nabi wacu kuko ntushobora gutera imbere kuba international iwanyu utarashinga imizi kiragoye cyo kintu kabisa yego muhira niho hambere kwanza amabandi tubemeze mu nyuma natwe mudufashe kubemeza yama. So ndagushimire cyane twakwanye ikiganiro cyiza open mic. Asante sana msazi. Asante sana mwakoze cyane. One love.